Reka ndabaramutse ndabanikaze mwe bakunzi ba Argos TV. Reka nkuko musanzwe mubimenyereye murazi yuko twa dufise abatumire batandukanye, turafise ibintu byinshi twa twifuza kubabwira, ariko biba byiza cyane iyo mubigwiye n'umuntu asanzwe abizi abibayemwo ku buryo bw'uko mwumva ko by'ukuri ari ubuzima busanzwe. Ni ikiganiro Ingabire yawe musanzwe mushikiriza na jewe Divin Dushime. Kuri no munsi nabazaniye umutumire musanzwe mumenyereye, kumbure mushobora kuba mwabonye mu mahiganwa atandukanye mu gihugu cacu. Araza kutwibwira neza na neza uwo ari we kugira ngo mushobore kumenya neza na neza uwo two turavugana uwo ari we, ariko bibaza yuko reka tumuha akanya abaramutse kandi avuge neza na neza ahantu mushobora kubamo muzi. Kumbure ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane Divin. Ni sawa? Ego ni sawa. Wotubwira akazi neza na neza kugira ngo abantu bamenye ngo je ndazi kuri Sosten, ariko neza na neza izina ni gute kugira abantu bamenye ngo two tuvugana nawe. Jewe nitwa Kaze Sosten, nkaba n'umuririmbyi, akaba ariko kazi kanje ka misi yose nkora. Abantu ribaza ko babanzi cyane cyane, benshi banzi mu mahiganwa ya music. Ego mugabo abandi bakaba banzi cyane mu makaraoke bidatugira ajya duteramisha abantu bare kugoroba ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Uratubwiye ngo nakazi ka misi yose uri umuririmbyi. Ego kumva ngo umuntu abishijweho n'umuziki twabwiye tuvyumva kuva kera, ni ibintu umenga biragoye. Uno munsi wewe ugerageje kuraba ico kintu twita umuziki kikugejeje hehe imbere yuko dushika ngo wabimenye gute? Kuko kutubwira ngo nakazi ni ibintu umenga biragoye kumva. Afata ikintu c'umuziki kuri jewe ubu nakazi, kandi akazi kambeshejeho. C'est vrai sindashika nyene kuri aho nshaka gushika, mugabo kuri uno mwanya nakazi kambeshejeho kandi nkunda cyane, kandi ntegeza kuguma mbandanya. Yatwinjire rero mu mitsi. Ibintu byita ngo kuririmba ni ibintu abantu bamwe bashobora kuba bakora, ariko ari igihe bitugora kumenya ngo ni ingabire canke ni ibintu usanga umuntu aba afise muri we. Ni igihe wamenye ko iki kintu cyo kuririmba ari ingabire yawe by'ukuri? Je nibaza ko nakimenye kera cyane. Ubwa mbere nkiri muto nakunda kwigana indirimbo z'abandi, cyane cyane indirimbo z'abanyamerika, kaja mu nzu kumviriza ukagerageza gukurikira uko wundi aba ariko araririmba. Hama harashikaho rero numva umenga ijwi ryanje ryarafashe umurongo, numva umenga ndafise ijwi ryo kuririmba. Nkabona abandi bavuye Bujumbura, ubwa mbere ndumunyengozi naho mba ngaho Bujumbura, naje ngaho Bujumbura nje kwiga. Mugabo abantu bavuye Bujumbura, Steven Sogo, Kidumu, bahora baza rimwe kugira ama concert Ngozi. Nkaja kuraba nkaraba ibintu bagira, nkaje numva umenga ndashaka kugerageza, ndashaka mbona umenga ndashobora naje kubishobora ivyo niwe baragira. Niho rero mu nyuma turi Ngozi, hari nko muri 2012 boy, niho haje ikigo cigisha abajene nyene kibafasha kugira biyokipe. Ego bari bafise ivyuma vy'umuziki, abajene niho bahurira kugira biga umuziki, citwa Rock Bujumbura mu gacakorera Ngozi. Hama rero niho nagiye turavugana abandi twatanguranye band nahoramo Ngozi twa Passengers Band. Niho twaca dufata turagira akantu mengana ka group, hanyuma jewe nararirimba, hari abandi bitwa ba Fabrice Ntamba, baba Edouin, nibo twari kumwe, nibo twace tugira band, tutangura kugerageza kugira ivyo tubona hanze. Hama uko iminsi igenda turatera imbere. Mu nyuma n'Ingozi turasaba ahantu kabare dushobora kugira karaoke, tubati bijya bintu bahora bagira abandi bavuye Bujumbura, natwe turashobora kubishobora. Mwebwe mushobora muraza dutest, turagira iyo test, hama barashima turatangura karaoke rero Ngozi. Ico mu nyuma rero après umwanya tutanga kumenyera amakaraoke, araza competition ya music turajamwo, turashobora nyene kubandanya. Niho cyane naciye menyekanira gusoma. Umuntu akiri muto agaragaza ibintu byinshi cyane, hariho n'igihe usanga hari ibintu byinshi afatanya,
ugasanga biramugora kumenya ngo ni kino we wavuze ngo ibintu byo kurimba bimenye ukiri muto usubiramwo indirimbo z'abantu hoba hari ikindi kintu ubona ko nk'ingabire kumbure coba cari gufata uwundi mwanya canke ikibanza mu buzima bwawe abo ngira coba cari carabufashe cane kuko narakina basket cane narakina basket cane narakunda basket cane kandi narigeze kuba n'umukinnyi akomeye mu ntara Ngozi muri basket donc rero narabifatanya ico gihe urumva ariko ntiwari bwatore neza ati jewe ngira ndavyihebereye byo kuririmba ivyo kuririmba ku ruhande byo gukina ivyo gukina nabihevye mpejeje mu 10 ngiye troisième niho naciye mbona ati je vraiment passion yanje n'umuziki ico nkunda n'umuziki gusumba niho rero naciye ntangura kugabanya gukina umupira amacanda bandanya rero n'umuziki ariko none tubwiye gukina no kuririmba nta kindi kintu na kimwe urumva nako navuga kiri muto ariko usanga bikugora guhitamwe ibintu cyo ngasanga ari akantu bakubwira ati urashoboye canke ari abantu benshi badukurikira musanga avuga ati je na kimwe nshoboye na kimwe mfise nta kindi kintu na kimwe cyo gifatanye n'ivyo bintu oya atari ukina umupira no kuririmba barakunda kuvuga ko nkunda gutwenza barakunda kuvuga ko nkunda gutwenza we navyo wibona ko cyane navyibona ko n'ubu nyene ari kubera ahubwo sinzi vyagiye n'umusanze ndumona akunda gutwenga akunda gutwenza yego nivyo barabimbwira n'ubu baracabimbwira cane nibaza ko nk'iyo ngabire yo gutwenza kumbure ushobora kuba warayishe canke ukayikuraho musanze ifo kuko umuntu afata ikintu kimwe abona akunda gusumba ikindi ibintu ugiye kubivanga burya hari igihe usanga muri ivyo bintu bikubujije ariho kimwe utari kurakora neza no muri ico kintu kimwe tegeza kugiha umwanya ukwiye no munsi uravuga uti rero kuririmba ndabona ko ibindi byose nashize ku ruhande nta kibazo suguhomba nta ruhombo ruri oya kabisa ariko rero kugira ngo umuntu arinda ashika kuri rino rwego atubwiye ko ugira amakaraoke mu gisagara cya Bujumbura urafise abantu n'umunsi benshi ushobora kuba warashikiriye kubera no muziki kugira uhashike hari ibintu uba warakoze canke uvuga uti ni ingabire yanje narayikoreye kuno na kuno watubwiye aho waciye ariko neza na neza kugira ngo uvuge uti ndashitse mu gisagara ca Bujumbura hariho na Primusique abatabizi neza warashitse mu kibanza ca gatatu muri Primusique ya 2019 imaze imyaka itaba wabigendeje gute wagize iki kugira ngo iyo ngabire yawe uyiteze imbere kubwo rwego je hanini nibaza ibintu byose burya biva mu gukora cyane jewe sinduhuka kabisa ubuzima bwanje umwanya wose ngo mashaka kurimba ngo mashaka kurondera bishasha shaka kumenya ibi urumva umwanya wose ngo ndondera urumva rero nko kuntu nticara nibaza yuko ariho nuko gutera imbere kuva Ingozi ukacushika ngahe Bujumbura direct mu kacuronka ahantu ushobora gukorera ukacuronka band arezi ntibyoroshe urumva mugabo rero deja nari namenyekanye mwiyo Primusique naje banzi bamwe mugabo bana benshi nyuma rero aho nagenda akora amakaraoke ntibyakugoye cyane oya kubera urumva uwo mwanya nari maze Ingozi sevo Ingozi nta niveau twari dufise nk'iyo abakorera ngahe Bujumbura mugabo byaranyoroheye cyane nari adapse n'ingoga yego waje kutubwira kugene wagiye uratera imbere cyane abantu wagiye uraca ariko kandi twari duhereje kukubaza tuti nibiki wowe warakoze reka nkubaze ibintu bitatu umuntu yoshimikira kugira ngo kumbure afise ingabire yo kuririmba canke yindi ariko ntari karabifata nkuko byari bikwiye canke ntabona ingene yo bigenza nibihe bintu bitatu yofatira kugira ngo ashobore gushitsa ingabire yiwe ku rundi rugendo je nko kubwanje nirabiye ko nararavye abona nakina umupira byo bakunda kugira ngo ndatwenza ndaririmba mugana naravye ikintu muri jewe mpa umwanya gusumba ibindi burya ico kintu umwanya gusumba ibindi nitusanga ukunda cyane gusumba mu nyuma rero kuri kubwanje narabonye nti
kuririmba ndabona ko ari cyo kintu cya mbere nkunda gusumba ikindi kandi mbona gishobora kunzanira akamaro gusumba nko ku bandi naho ushobora kuraba ushobora kuba uzi gucapa ushobora kuba uzi gutamba kuririmba uraraba muri wewe ikintu ngira woba uha umwanya gusumba ukaraba icyo ukunda cyane cyane yego niko navuga uno munsi ugaragaje kuraba aho umuziki ushobora gushikanye ni giki wobwira umuntu ashobora kuba ariko araririmba kumbure hariya mu gihugu hagati canke Ngozi canke mu zindi ntara wewe bisa n'ivyakoroheye ariko ugasanga yifuza gushika kure nawe uvuga uti sinashimye ndahashika neza ariko weho hari ahantu ugeze uwo mubwira iki wo muntu ari hariya ahantu menga ntihaboneka cyane en fait sinovuga ko je vyanyoroheye cyane ariko kubera mu gihe ukora ikintu ukunda burya no kuruha nturuha cyo kimwe nuko ukora ikintu udakunda ikintu umaze kugikunda ugashiramo ishaka nugukora urumva nyene ukagiha umwanya kabisa kavuga ati jewe ndagikunda ngeza kubikora kandi kitegereza kunshikana ahandi hantu sindi ko babibonye ngaha nk'ubu turi ngaha saa 4 zo mu gitondo tumiri repetition tuva ngaha saa 10 saa 9 urumva nk'uwo mwanya uravye tuba twarushe sevra mugabo kubera dukora ibintu dukunda cumenga nyene biratworoheye nk'uko bivutse umva umuntu nugushiramo ingufu mu ico kintu abakunda ushizemo ishaka mu kintu cyose kabisa ntuvuge ngo sindiko ndabona ngo iyo biriko biraja we kora nta na rimwe umuntu yabuze impembe imeze neza jewe ubwa mbere kuririmba kwanza urazi ko ndabikunda cyane hama hajya imbere ndiko ndarimba abantu mbashaka hanini kuba connecte nabo donc uko ndirimba amajambo ndirimba umudiho ikimba nkeneye yuko uwo muntu aryoherwa nkuko nanje ndiko ndaryoherwa ndiko ndatanga uwo muziki yego bankeneye cyane babone ikirimo mu ndirimbo babone ivyo bishobisho biri mu ndirimbo nabo uko ndavyumva ngo ndiko ndayiririmba nabo bashobore kuvyiyumvamo nabo nyene kugira nyene ibintu bibandanye biryoshe nibihe bintu nka bitatu canke bibiri byo byarakugoye cyane muri no rugendo rwawe mu guteza imbere ingabire yawe ibintu nibaza ko byo byarangoye hanini ugitangura kuja kuri scene ubwa mbere uratse biragoye kuja imbere y'abantu amaso yose ari kuri wewe ukoze agakosa gatoye ni ibintu bitoroshe cyane urumva yari ayo masoni gutinya yego ugasanga nk'ubu indirimbo iheze ugasanga indirimbo irinze iheze umeze urarimbye n'ivyo muguri nk'igipoto ngaho munaramukije n'abantu aho kuri scene bishitse kuri mikro kuririmba mbwa mu nyuma kugenda urabona abandi bagira mu nyuma urako hari ikintu kiye guhindukura buke ukamenya ingene umuntu yifata kuri scene ingene aganiriza abantu kuri scene mwene ivyo uno munsi umuntu ariko arakura ariko araraba kino kiganiro canke umuntu azokiraba kumbure hashobora kuba ari ngo n'umuvyeyi avuga ati mwana wanje jewe singeneye kuja mu muziki turazi ibintu kugene bakunda kuyifata niki wobwira nk'umuvyeyi afise umwana afise ingabire yo kuririmba mugabo avuga ati jewe sinshobora kukwemerera ko ubijamo hajya n'ukuri ubujije umwana ikintu akunda ona nkibi bakunda nk'ibintu byo kuririmba ibintu byo gukina umupira hariho abavyeyi usanga babibuza abana cyane usanga baca baja mu buhumbu inzoga batevye ibiki urumva rero ico burya indero y'umwana burya umwana umurera akiri mutoyi ibi navyo tukibijamo tukiri batoyi ntuburakura cyane mugabo uri umuntu awe kurabi bakibije imyaka 18 kuduga urumva aho ngira umuvyeyi abayakuretse kuva akiri mu buto bwa yarakuretse nibaza rero yuko iyo ngabirano yiwe izo ngeso zitoca ziza muri ico gihe atanguye kuririmba mugabo birashoboka yuko zinaza ariko nibaza yuko hanini ari kiganiro c'umuvyeyi n'umwana yego umuvyeyi akagerageza akamukurikirana muri iyo ngabirano yiwe kuko uwo mwana arashobora kumugeza ahandi hantu atarazi kubera iyo ngabirano yiwe donc abana babareke gusaba bakurikirana
nico ciza aje kumuraba ariko araririmbira amushigikire twagusanze mu kibanza muriko murategura muriko murasubiramwo indirimbo mugerageza kubigira neza mbega kugira ngo ndushaho ku rwego rwaho umenga ni nkaho usigaye ufise ngene ikintu ngene kizima iyo bande canke abo bantu mukorana bigenda gute canke nabo bameze gute canke sinzi ngene ndi kumwe na band ni band yitwa Cool Band ni band irimo abantu bazwi kabisa barazwi abitwa ba Chikorea mu batera batwaririmba andi soliste muramuzi andi mwamuzi cyane bajya ba Olga bitwa ba Dorin bakahitana abantu ba kera cyane bamenyerewe ubujanye no kuririmbira yego urabona ko ari abantu bakunda akazi bakunda gukora nubu urabona ko waje wabaramukije gusa kagenda mukore tubandanya akazi nubu baracari nibahagarika urumva nabantu bakunda akazi bameze nka jewe mu gukunda uwo muziki ko dufatanya akazi kandi dufise aho tugomba gushikana twebwe yego reka ndagushimire rero Sostene kona waduhaye akanya muri gake cyane uba ufise ukaba wifuje ko nizere ko umuntu yoba yakurikirana icyo kiganiro yumvise neza ibintu umuntu ashobora gukora yarafise ahantu yavuye yarahisemwo gutora ibijanye no kuririmba nta gutora ibijanye no gukina kandi rero arabifatira umwanya ntaruhuka reka tugushimire kandi merci beaucoup kuri murakoze ndabashimiye namwe mwadukurikiranye cyari ikiganiro ingabire yawe turakunda kongeza ko ngo ubutunzi bwawe urumva neza ko ubutunzi no munsi bwa Sostene ni ingabire yiwe biramubeshejeho reka ndabashimire mubandanye mudukurikirana mubandanye mukurikirana ibindi biganiro usanga tubashikiriza reka Imana ibahezagire mwari kumwe na Divin dushime